Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Rwanda, Christopher Kayumba, umunyapolitiki wahoze hari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, yatsinze urubanza yaregwagamo ibyaha byo gufata ku ngufu. Irahe mu Buholandi hakomeje urubanza rwa Kabuga Felician wari umwimara ukomeye cyane mu Rwanda muri 1994, harashinjwa ibyaha bya genocide. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byitezwe gutangaza ibihano bishya kuri bamwe mu bayobozi b'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda, n'abayoboye imitwe yitwaje intwaro kubera uruhare rwabo mu ntambara zikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore. Muri mwese ikaze mu makuru yo kuri wa gatatu itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambiye ni mu kanya. Prudence Ndyumva hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Biden yasabwe gutanga indi nkunga ya gisirikare ku bihugu byo mu Burayi bw'Uburasirazuba bigize umuryango w'ubutabazi mu gisirikare hagati y'Uburayi na Amerika OTAN. Yagiriye inama iwoso n'abategetsi b'ibyo bihugu bizwi ku izina rya Bucharest 9 byahoze bigize umuryango w'ibihugu by'Abasoviyete, ubu bikaba bishaka ko ingabo za OTAN zigabwayo ku buryo buhoraho. Perezida wa Polonye Andrzej Duda, igihugu cyakiriye inama, yagarutse ku ntambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine mbere gato y'isabukuru y'umwaka, anasezeranya indi nkunga kuri Kyiv. Duteranye mu gihe kijya guhura neza n'umunsi twibukiraho ikintu cyahinduye burundu amateka y'igice cy'umugabane w'Uburayi kandi kinagira ingaruka ku mutekano w'isi yose. Ndavuga ubugome bukabije bw'ivogera ry'Uburusiya muri Ukraine ryabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize. Bukeye bwaho twahuriye muri iyi nzu tuganira ku kibazo cyugarije ibihugu byacu, cyugarije agace k'amajyaruguru y'inyanja ya Atlantique kose. Tunavuga n'ukuntu twafasha inshuti zacu zo muri Ukraine. Bwana Biden ari no ku gitutu cyo gufasha ibi bihugu mu rwego rw'ubwirinzi bwo mu kirere nyuma y'ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine. Nyuma y'ibiganiro i Moscow hagati y'abategetsi bo hejuru na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yavuze ko ishima uruhande bwafashe kuri Ukraine. Yanakeje imyiteguro ya Beijing mu kugira icyo yise uruhare rwiza mu gukemura amage muri Ukraine. Ibiganiro hagati ya Wang Yi na Perezida Putin ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov bibaye iminsi ibiri mbere y'isabukuru ya mbere y'igitero Moscow yagabye kuri Ukraine. Bitegerezwa ko Ubushinwa ari kimwe mu bihugu bike bishobora kugira ijambo kuri Bwana Putin ku bijyanye n'intambara yagabye muri Ukraine. Abategetsi mu rwego rw'ubuzima muri Palestine baravuga ko inzego z'umutekano za Isiraheli zishe abantu bagera ku 10 zigakomeretsa ababarirwa muri 100 mu gitero mu ntara yigaruriwe na Isiraheli ya West Bank. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko ingabo zacyo nta numwe wakomeretse, zanashweho umuriro igihe zahigaga abakekwa kuba abarwanyi bihishe mu nzu mu mujyi wa Nablus. Umuryango utabara imbabare muri Palestine wa Red Crescent wavuze ko abaganga bawo bavuye abantu 45 bibikomere by'amasasu ndetse n'abarenga 200 bakavurwa bifitanye isano no guhumeka ibyuka bya gazi biryana mu maso. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Palestine yasobanuye ibyabaye nk'ubwicanyi. Ikinyamakuru gikomeye muri Korea ya Ruguru cyasohoye inkuru y'ubwanditsi bukuru ivuga ko
kwishingira inkunga y'amahanga mu guhangana n'ibura ry'ibiribwa mu gihugu byaba bisa no gufata bombo iriho uburozi. Byanditswe mu gihe guverinoma ya Korea y'Amajyepfo bituranye itangiye impuruza ko hari abantu bari kwicwa n'inzara mu gihugu cya Korea ya Ruguru. Inkuru y'umunyamakuru wa BBC ukorera i Seoul, John Mackenzie, muragizwaho na Prime Ndikumagenge. Korea ya Ruguru iramaze imyaka irangwamwo ikibazo c'ubukene bw'ivyo kurya, ku ruhande rumwe bigaterwa nuko ico gihugu cikumiriye canke cishize mu kato kubera umugambi wacu w'ibigwanisho vya nucleaire. Hanyuma kuva hadutse ikiza ca Covid naho Korea ya Ruguru yaciye yugara imbibe zayo n'Ubushinwa, iba ihagaritse urudandazwa rwayo hafi rwose, bituma abagira neza bava muri ico gihugu. None leta ya Korea y'Epfo ejo yavuze ko bimaze kumenyekana ko abandi bantu benshi bariko barapfa kubera kubura ivyo kurya. ONU yemeye gutanga imfashanyo y'ivyo kurya, ariko Korea ya Ruguru ntiyavyemera. Ikinyamakuru ca leta Rodong Sinmun uyu munsi cagabishije ko ibihugu bishobora gukoresha iyo mfashanyo nk'umutego kugira vyivange muri politike yo mu gihugu hagati. Cavuze ko bari ukwihenda mu kugerageza kuvyura ubutunzi mu kwemera iyo mbombo iriko uburozi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Abategetsi muri Somalia baravuga ko abantu bagera ku 10 bapfuye nyuma y'igitero cyagabwe mu murwa mukuru Mogadishu. Abarwanyi bitwaje intwaro b'umutwe wa Al-Shabaab biroshye mu nyubako irimo abarwanyi bashyigikiye guverinoma ejo hashize kuwa kabiri mw'ijoro. Humvikanye amasasa akomeye n'ibintu biturika. Byafashe amasaha menshi mbere y'uko inzego z'umutekano zirangiza icyo gitero mu karere ka Abdiaziz. Abategetsi baravuga ko abo barwanyi bishwe. Uyu mutwe watakaje ibice byinshi mu mezi make ashize nyuma y'ibitero bya guverinoma ya Somalia iri gukorana n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika AU, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abasirikare ba gakondo. Perezida wa Tunisia Kais Saied yashinjwe n'imiryango y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ivangura n'amagambo yo guhembera urwango mu gihugu. Ni ibirego bikurikiye ibyatangajwe n'ibiro bye bisaba ibyemezo byihutirwa byo guhangana n'icyo yise abimukira baturuka munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Afurika bakambika mu gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Iryo tangazo ryanarenzeho rivuga nta bimenyetso ryerekana ko ngo abo bimukira bagize agaco k'abanyabyaha bagamije guhindura demokarasi ya Tunisia. Bamwe mu banenga bavuga ko Perezida Saied wigaruriye ubutegetsi hafi ya bwose kuva yasesa guverinoma muri 2021 ari kugerageza kuyobya uburari yibagiza ibibazo biri mu gihugu bikomeye by'ubukungu. Jacques Urakoze Prudence Ngiyumva. Ari makuru ku buryo burambuye ka tuyahere kuyerekeranya n'akarere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byitezwe gutangaza ibihano bishya bigiye gufatirwa bamwe mu bayobozi b'igisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Rwanda n'abayoboye imitwe yitwaje intwaro kubera uruhare rwabo mu ntambara ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo n'u Rwanda bikomeje kwitana ba mwana ku bijyanye n'iyo ntambara. Haciye igihe muri ako karere hari imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Kongo n'imitwe yitwaje intwaro, ikaba imaze guhitana abantu babarirwa mu bihumbi, ababarirwa muri za miliyoni bakaba baravuye mu byabo. Ni inkuru ya Emmanuel Gunza mugezweho na Prime Ndikumagenge. Abakurikirana imigenderanire canke abadiplomate babwiye BBC yuko abazofatirwa ibihano ari abategetsi b'ingabo ku rwego rwo hejuru ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo hamwe n'abarongoye imigwi yitwaje ibigwanisho ya M23 na ADF. BBC yamenye ko integuro y'ingingo yo gushinga ivyo bihano bishasha ishobora kwigwa mu nama ya ONU ijejwe umutekano ku isi imbere yuko iyi ndwi ihera, ariko ishirahamwe rya Buraya ku giti caryo naryo rishobora gufata ibihano vyaryo. Impande zivugwa ko zigiye gufatirwa ibihano ntaco zirabivuga ko. Mu buseruko bwa Kongo hagize igihe hari intambara z'urutavanako, aho impande zitana mu mitwe zagirizanya guhonyanga amasezerano yo guhagarika intambara. Ubu havugwa intambara mu micungararo y'igisagara ca Sake kiri muri teritwari ya Masisi hagati y'ingabo z'igisirikare ca leta FARDC n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Nk'uko ababa muri ako karere babibwiye BBC, izo ntambara zatanguye mu gatondo ka kare kuri uyu wa gatatu nk'isaha 11 n'igice mu bigwati bimwe bimwe nka Marehe, Kingi na Nenero. Ibiganiro bihagarikiwe n'akarere byo gucuresha iyo ntambara byarahagaze mu gihe bisa nuko ataco biriko birahindura ku rubuga rw'intambara.
inkuru ya Emmanuel Igunza mu ijwi rya Prime ndi ku Magenge. Reka tujye mu Rwanda aho Christophe Kayumba umunyapolitiki wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, kaminuza nkuru, yatsinze urubanza yaregwagamo ibyaha byo gufata ku ngufu. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangaje ko bwana Kayumba hadahamwa n'ibyaha byo gusambanya ku ngufu ngo kuko nta bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bwagaragaje. Kayumba yatawe muri yombi mu mwaka wa 2021 nyuma y'amezi make atangaje ishingwa ry'ishyaka rya politiki yise Rwandese Platform for Democracy RPD. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wari mu rukiko. Christophe Kayumba ndetse n'ubushinjacyaha nta numwe wari mu cyumba cy'iburanisha. Umucamanza nyuma yo gusesengura urubanza yavuze ko yaba ubushinjacyaha cyangwa se imvugo z'abatangabuhamya bashinje Kayumba ibyaha byo gufata ku ngufu nta bimenyetso bifatika bagaragarije urukiko ku buryo rwabiheraho rumuhamya icyaha. Kayumba wahoze ari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami ry'itangazamakuru yarezwe ko yafashe ku ngufu abakobwa babiri, umwe wari umukozi we n'undi wigaga muri kaminuza mu itangazamakuru. Uyu we ngo yagerageje kumufata ku ngufu ariko ntibyamukundira. Ubuhamya bwatanzwe n'abo bakobwa ubwabo ndetse n'uwari umuzamu w'urugo rwa Kayumba. Ni icyaha cyarezwe nyuma y'imyaka 9 y'igihe bivugwa ko cyakorewe. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko icyaha cyo gufata ku ngufu gishobora kuregerwa mbere y'uko kimara imyaka 10. Umushinjacyaha akaba yari yamusabiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'amezi 6 mu gihe urukiko rwamuhamye ibyaha. Mu rubanza mu mizi, Christophe Kayumba we yavugaga ko ibyo byaha ari ibihimbano, akanasobanura ko nta bimenyetso babifitiye, cyane cyane raporo ikozwe na muganga ubifitiye ububasha. Mu rubanza mu mizi kandi Christophe Kayumba yanabwiye urukiko ko ibyo birego byose byaje mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 ubwo yari amaze gushinga ishyaka rya politike yise Rwandese Platform for Democracy. Icyo gihe kandi ngo abantu atavuze amazina mu rukiko baramuhamagaye bamusaba kwihutira kwisubiraho ku byo gushinga ishyaka cyangwa akabona ingaruka. Avuga ko nyuma n'ubucuruzi bwe bwose bwafunzwe. None kuwa gatatu umucamanza yahaye ishingiro bimwe mu byavuzwe na Kayumba mu rubanza mu mizi. Avuga ko ibyo yarezwe byo gufata ku ngufu ndetse n'ubwinjiracyaha kuri icyo cyaha nta shingiro bifite. Umucamanza ategeka ko ahita arekurwa kuva muri gereza ya Kigali iherereye Mageragere aho yari afungiye. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Tukiri ku manza zijyanye n'ubutabera, reka tujye Irahe mu Buholandi ku rugereko rwasigaye ruca imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Hakomeje urubanza rwa Felicien Kabuga uregwaho ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994, ibyaha we yahakanye. Umutangabuhamya wahawe izina rya CAB 002 ushinja Kabuga kuri wa gatatu yahaswe ibibazo n'uruhande rwunganira Kabuga ku buhamya yatanze ku wa gatatu ushize ku ntera hamwe ziswe iza Kabuga zo ku Kimironko. No mutangabuhamya w'umugabo byavuzwe mu rukiko byo ko mu 1994 yabarirwaga mu bwoko bw'abatutsi. Isura n'ijwi bye byahinduwe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu kurinda umwirondoro we. Kuri wa gatatu yahaswe ibibazo ari i Kigali, yahujwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho n'inteko y'abacamanza iri Irahe mu Buholandi mu rugereko rwasigaye ruca imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Uyu munsi kandi hanumviswe undi mutangabuhamya w'umugore ushinja Kabuga wahawe izina rya CAB 053 mu kurinda umwirondoro we. Wavuze ko yabonye Kabuga kuri televiziyo y'igihugu ari kumwe muri mitingi n'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Mukanya kashize navuganye na mugenzi wanjye Didier Bikorimana wo mu biro bya BBC i Nairobi wakurikiranye iburanisha mu buryo bw'amashusho ku rubuga rw'urukiko. Ntangira mubaza ku byo umutangabuhamya CAB 002 yabajijwe n'uruhande rwunganira Kabuga. Umunyamategeko Emmanuel Altiti yabajije CAB 002 kubo avuga ko bari abakozi bo kwa Kabuga barimo n'abakomokaga iwabo Ibyumba ngo baje guhinduka intera hamwe n'igihe ibyo byabereye ndetse n'uko yabimenye. Asubiza ko byabaye mu mezi ya mbere yo mu mwaka w'1994, ni ukuvuga mu kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu n'intangiriro y'ukwa kane. Avuga ko iyo babaga bavuye mu myitozo kwa Kabuga babahaga utujerekani tw'amavuta hanyuma nabo bakayagurisha, kandi ko bavugaga ko
bavuye mu myitozo kwa Kabuga. Rititi yamubajije ubwoko bw'iyo myitozo bakoreragayo, avuga ko yari irimo n'iyo kwica abatutsi, gusa yavuze ko ibyo yabibwiwe n'abo izo nterahamwe zabibwiye, ko atari we ubwe zabyibwiriye. Didier, wanumvise kandi ukuntu umutangabuhamya Cab 002 yabwiye urukiko uko yatabawe n'abasirikare ba RPF muri 1994 nyuma y'igitero cy'interahamwe n'abari abasirikare b'u Rwanda cyo ku ishuri ribanza rya Karama. Yavuze ko yatabawe gute? Yavuze ko yari aho yari yihishe hari abahutu n'abatutsi bahunze, nuko ngo abasirikare ba RPF barahabasanga babaha n'ibiryo. Gusa ubwo umucamanza ukuriye iburanisha Ian Bonomi yarabajije umushinjacyaha Rashid niba hari icyo yakongeraho ku bivuzwe n'umutangabuhamya, yamubajije ku bwoko bwabo bari bahahungiye, nuko avuga ko abatutsi aribo bari bahiganje. Nuko Artite anamubaza uno mutangabuhamya ku makamyo ngo yari yuzuye interahamwe zigiye kugaba igitero i Karama, abazwa uko yamenye ko zari zivuye ku Kimironko. Avuga ko buri wese yabibonaga ko zari zivuye ku Kimironko, ngo zinyura izo modoka nyine zinyura i Rubungo, nyuma ziza kugera n'i Karama. Urukiko kandi uyu munsi Didier rwumvise umutangabuhamya mushya wahawe izina rya Cab 053 n'umutangabuhamya w'umugore. Yabwiye iki urukiko? Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko yabonye Kabuga kuri televiziyo inshuro ebyiri muri mitingi z'ishyaka MRN ryari ku butegetsi, ndetse ko yari ari kumwe n'uwari perezida Juvenal Habyarimana, kandi ko ngo mu guha ikaze Kabuga mbere yo kuvuga ijambo bavugaga ko ari umuterankunga ukomeye w'interahamwe. Umunyamategeko Artite yamubajije ku byo yavuze mu ibazwa ryo mu 2011, aho yavuze ko muri mitingi yo mu Ruhengeri mu 1993 ngo Kabuga yemereye interahamwe imyenda iziranga, kandi ko Habyarimana yavuze ko azamanukana nazo. Ibi umutangabuhamya ngo bikaba byari bivuze kujya kwica abatutsi. Artite yamubaza niba icyo ari igisobanuro we yahaye iryo jambo nk'umutangabuhamya ariko atari ibyari byavuzwe. Asubiza ko umuntu wese wari ukurikiye iryo jambo yumvise icyo ryashaka kuvuga ko kwari ukujya guhiga abatutsi no kubica, kandi ko ikimenyimenya ari uko batangiye kwicwa mbere cyane ya jenoside mu 1994. Hanyuma kandi nk'uko byagenze mu cyumweru gishize, Kabuga ngo yongeye gusinzira. Umunyamategeko Artite yaje kubwira umucamanza ukuriye iburanisha Ian Bonomi ko ari kubona Kabuga yasinziriye. Nyuma gato nk'amasegonda umucamanza Bonomi avuga ko abona ko Kabuga akanuye, gusa n'igihe cy'iburanisha cyari giteganyijwe cyari kirangiye, nuko avuga ko iburanisha ry'uyu munsi risubikiwe aho ngaho rikazakomeza ku munsi w'ejo kuwa kane. Didier Bikorimana, mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Ni saa 12:48 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 10:48 muri studio za BBC hano i Londres. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Noneho twumve ibivugwa mu makuru y'imikino. Uyu munsi tugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, ikaze muri amakuru yacu y'imikino. Duhereye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu irushanwa Tour du Rwanda rigeze ku munsi waryo wa kane. Umufaransa Thomas Bonnet niwe wegukanye agace ka kane k'irushanwa kahagurukiye mu mujyi wa Musanze kerekeza i Karongi mu burengerazuba bw'igihugu.
kilometero 138 n'ibice bitatu zigize aka gace. Bone yazirutse mu masaha 3 iminota 19 n'amasegonda 23. Uyu musore ukinira ikipe ya Total Energy yasize amasegonda 5 uwamukurikiye umwongereza Stuart Mark ukinira ikipe ya Bolton Equities yo mu Bwongereza. Thomas Bone yahise anegukana umupira w'umuhondo yambuye umunyaritrea Henok Murweberihane we waje ku mwanya wa 5 yakereweho amasegonda 31. Nyuma y'aka gace ka kane icyamamare Chris Froome wa Israel Premier Tech ararushwa n'uwa mbere umunota wose n'amasegonda 8. Ku munsi w'ejo abasiganwa bazaba bahatanira kwegukana agace ka 5 kazava i Rusizi kerekeza i Rubavu ku burebure bwa kilometero 195 n'ibice 5. Mu mupira w'amaguru tunyarukire ku mugabane w'Uburayi mu gikombe cya Champions League aho Manchester City yo mu Bwongereza isura Leipzig yo mu Budage mu mukino wa mbere wa 1/8. Manchester City ishakisha igikombe cya Champions League cya mbere irajya mu kibuga ishaka kwibagiza amanota yatakaje muri shampiyona imbere ya Nottingham Forest banganyije igitego 1-1. Undi mukino uteganijwe kuri uyu mugoroba nuhuza Inter Milan na FC Porto. Mu mikino yarayibaye Liverpool yabaye nkikubiswe n'inkuba ubwo yandagazwaga na Real Madrid yitsinze ibitego 5-2 kuri stade ya Anfield. Byabaye n'ibitangaza kuko Liverpool yari yashoboye kubona ibitego 2 byihuse byabonetse mu minota 14 gusa y'igice cya mbere. Gusa umusore Vinicius Junior ndetse na Karim Benzema bigaranzuye ikipe ya Jurgen Klopp buri wese atsinda ibitego 2 byiyongeraho icya Eder Militao. Nubwo hakiri umukino wo kwishyura birasa n'ibigoranye ko Liverpool yakwishyura ikinyuranyo cya 3 ikongeraho gutsinda kandi izaba yasuye Madrid. Mu wundi mukino Napoli yo mu Butaliyani yo yatsinze Eintracht Frankfurt ibitego 2-0 mu mukino wabereye mu Budage. Ku munsi w'ejo bwo hazaba hatahiwe igikombe cya Europa. Manchester United ikazakira Barcelona banganyije ibitego 2-2 ku mukino ubanza wabereye muri Espagne. Ikipe ya Monaco yo izakira Bayern Leverkusen yo mu Budage. Ku mukino ubanza Monaco yari yatsinze ibitego 3-2. Sevilla yo muri Espagne yo izakira PSV Eindhoven yo mu Buholandi ifite impamba ihagije kuko ku mukino ubanza Sevilla yari yatsinze ibitego 3-0. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe. Amakuru yacu natuyasoreje mu gijoro ryiza. General Jean Claude Mwambutsa. Reka noneho twumve icyo tubahishiye mu ikinamico urunana ryo ku munsi w'ejo kuwa 4. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa 4 twabateguriye Mama Horo Nyirane. Nguha amahoro ki? Ko twumvikanye ko ufata iyo sutiyo niyo kariso kabisubiza umusore yabiguhaye byagenze biti? Warabimuhaye arabyanga, niba arabyanze se kuki utabimujugunye? Ngo kuki nabimujugunye Nyirane? Nyine. Ese ibwicya nicyo kinyabupfura wigisha muri umuntu wawe di? Gufata impano umuntu yampanye umutima mwiza nkagenda nkayimujugunyira koko? Ni 12:45 kuri BBC. Nkuko bisanzwe buri wa gatatu uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore. Uyu munsi mwagiteguriwe na Siriake muhawe nayo. Ndabaramukije nongera ndaba n'ikaze mu kiganiro c'abakenyezi cyo kuri uno mugoroba. Uyu munsi tuganira n'umuririmvyikazi Mugisha Merveille azwi ku izina rya Meiri de Ki urufunguruzo. Umwe mu barundikazi ariko aramenyekana cyane mu muziki imbere akaba nitezwe mu higanwa ryimirije kubera mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Yatanguye kuririmba yiga mu gihugu c'Ubushinwa kandi akaba nagerageza kuririmba muri urwo rurimi. 朋友一生一起走，那些日子不再有，一句话，一杯酒，一场心，一杯以后，
朋友孤身孤单过，一首朋友你会懂，还有痛，还有走，还有伤，还有我。nkaho rero abatavyumva nka jewe nyene Voilà, nivyo nakubwira. aho bisigura Ni indirimbo namenye nkishika mu Bushinwa, ni indirimbo ivuga akamaro k'umugenzi. Ati mugenzi nonda kuba hafi, atari wa wundi aseruka yo biryoshe gusa no mu ngorane nyene. kuririmba uri umurundi kazi biroroshe Nibaza ko turi muri terita twohereza na gato ariko paraporo y'ubwa mbere biroroha. Novuga yuko tugikenewe cyane gushigikirwa uravye abarimvyikazi ntibahabwa agaciro nkako bari bakwiye guhabwa bivanye nuko image bayishiramwo asanga ari image shemeye baraturaba nabi bivanye n'ingene bigaragara mu ma video bivanye n'ingene ivyo turirimba ariko ngene mwambaye ego cyane cyane ariko nibaza ko ivyo bataba bakwiye kuraba cyane kuko twebwe tukora umuziki wo kudandaza. Surtout yuko umuziki uri traditionnel ukongera ukaba na moderne. Uririmba mu Kirundi, uririmba mu njano canke mu zindi ndimi z'abanyamahanga. Bakubera ko ubunye umuziki wagutse wabaye vaste dusigaye tujabuka binoroshe. Ndirimba mu ndimi zose, ndarimba mu Gifaransa, mu Congereza, mu Kirundi cyane gose. Kana mu Giswahili nyene ndakacisha. Indirimbo yawe ikunzwe cyane ngaha mu Burundi ni yitwara besha niyo novuga ko naserukiye ko yuguruye carrière yanje hama itera byugurura byose uvyita ngo guhiti niyo yego niyo hitize reka nabivuga yego iyo nayo urashobora kuturirimba binarira nagukunze mbega ivy'urukundo nuko bimeze mbega ivy'urukundo nuko bimeze arakoze rero Mugisha Merveille ikiganiro c'abakenzi cy'uyu munsi kigaruke ngaha naho ubutaha mwari kumwe na Siriake muhawe nayo arakoze Siriake muhawe nayo mu cyo kiganiro cy'abagore ni rero ushoje amakuru yacu yo kuyu wa gatatu ariko babwira ko mu makuru twabagejejeho twabwiye ko mu Rwanda Christophe Kayumba umunyapolitiki wahoze ari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yatsinze urubanza yaregwagamo ibyaha byo gusambanya ku ngufu naho irahema mu Holandi hakomeje urubanza rwa Kabuga Felician wahoze hari umunyemari ukomeye cyane mu Rwanda mu 1994 arashinjwa ibyaha bya genocide ibyaha we yahakanye umutangabuhamya CAB 002 umushinja kuri wa gatatu yahaswe ibibazo n'uruhande rwunganira Kabuga ku buhamya yatanze ku wa gatatu ushize ku ntera hamwe ziswe iza Kabuga zo ku Kimironko uyu munsi kandi hanumviswe undi mutangabuhamya w'umugore ushinja Kabuga wahawe izina rya CAB 053 wavuze ko yamubonye kuri televiziyo y'igihugu ari kumwe muri mitingi ni wari perezida w'igihugu Juvenal Habyarimana urubanza rukaba ruzakomeza ejo leta zunze ubumwe za Amerika zo Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byitezwe gutangaza ibihano bishya kuri bamwe mu bayobozi b'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda n'abayoboye imitwe yitwaje intwaro kubera uruhare rwabo mu ntambara zikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hano makuru yarahagarariwe na Michael Niyonkuru ku buhanga bw'ibyuma hari Masude Ibrahim Ker mwakoze kwita mu BBC kabuza miryango